Manyanga! No, amasiko wicara. Ese ko mbona ufashe ibintu byinshi none ugiye mu Ye muri voyage. Tu voyage? Ugiye inkuru. Ndagiye ngenge gutembera. Oya nizere kari imikino mabusha. Mabusha yari ako nizere kutansika. Tujana. Urumva ngiye tugenda ni umusije cyo yimuka. None hari nasigara nkora iki? Cya kitabo cya none cyane cyasubizi. None nawe nkora cyanga. Ndiho kubera wowe. Nacho kugira shangu moro. None nawe simbona uruzikafu ngawe. Akuze ni bro fumu. Mbabarira tujya. Icyo giki cyumva. None nawe nkora cyanga. Ura mugabo urabona ko nasigara nawe hamwe. Ntinya. Wo tamutinya mbabarira. Bona munganye burebure munganye nguvu. Mbabarira tujyane mabusha ibyo ngibyo tubireke tujyane. Jane. Wahugi. Umva ngende nawe ugenda. Nimba kubera je rero sigara ngaho mwaza mu rugo ko ndagukeneye kubitunganya. Twaje koshe gusuje kumfatisha kazi. Nizere ko ari imikino. Oya simikira tugenda kufatira taxi kwera aje ngora kuronka taxi. Mabusha mbabarira baje mbabarira. Taxi! Ewa nishimye ewa niri kushukuru kweli ujya munsi duhura numvaga kutari buzi anje nishimye cyane naryoye kubabona yego anje narakubwiye nje maze iminsi mu France narikubwiye wane twari muri stress nyinshi ariko kuhura nawe ndabinezerewe cyane nakumburaga muri Afrika cyane Afrika urayibona hari agaklima keza yego sheri nawe ndaryohewe kuhura nawe kobwa cikipacu wanezerewe kweli cyane okay urakoze nkuko nabikubwiye jewe naje kwa tantine wanje nje gusura inaha nari nkumbuye Burundi nari nkumbuye abavukanyi ariko haracyari abana bateye neza basa neza Imana wagira ngo yamanure marayika bacabona ikimarayika twahuriye ku isi kweli urateye ubwuzu kweli nibagiwe urafata ikisheri wanje ikiyago kiba cyaryoshe twabyibagiye si twabaza seriveri igihe hari
Ouais, selfie. Viens ici. Naho ubundi ndanezerewe. Karibu. Mufise iki cyo mu gikoni? Mu gikoni nta kintu na kimwe kiri. Byahetse. Yego. Byahetse. Guta ibintu byabaye abakiriya bari benshi byabaye ubuhere. Icyo kunywa murafise mave, murafise champagne, amarura. Oya. Nta kintu na kimwe mufise cha mave, amadompo, ibiki. Nta champagne. Nta bwoko na bumwe bwa ve buhari. Oya, tufise produit de barbe gusa. Sheri, ahantu wanzanye Sheri humura. Angani aka breakfast. Nubundi ndakujana ahantu heza henze ahantu nko muri quartier nko kuyaga. Ndakujana ahantu hahenze sheri. Ariko ntukagire ikibazo. Urabona ko nagusohokana nkakuzana ngaha. Urafite boke. Boke ziriyo cyangwa besi bivanye n'icyo mukunda. Je nzana ya boke ishushe. Namwe boss. Hari utuntu twakumburaga iwacu. Twita tumwe tutoya twanso primus tutoya. Tubajo. Akabajo. Gasosho. Kakanye. Kakanye. Nta kivere nzana mugabo. Ako abakozi bina ndaku we. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Chérie. Sasa mbona kibazo muri Afrika abana ntago bakifite ibintu biragoye ibintu birahinduka kandi bamubaza akazana ibindi bamubaza ntaco nta kibazo nta kundi nese niko bimeze niko tubyakira ariko ahantu mva nta kintu cyo gufurura ntaki so sorry chérie uko birukoshe ariko humura basi nabangutse yego akayoga burya wachi uyu inzoga numwimere muri Afrika none se chérie ko ndi kumva zanyama zimota bimeze gute yego ndazumva habyumva ziri kumota no chérie amazuru yawe yapfuye arameze neza ahubwo bakubesha nazumvise server tumubaze twumva ko numva inyama ziri kumota mwatubeshe ko atazihari oya ntitwabeshe kare zari zaheze ariko ubu bavuye kuzana izindi bazanye iki izimene n'izinka brochette gusa bazanye ama brochette gusa ntaco ngira brochette bangirira impene iri akompanye dushiraga amafiti y'ibiraya cyo y'ibiraya sawa namwe boss nje ntago ndahaze nabwo Ave mu rugo meze neza. Nje nagushaka gufungura. Wapi sheri. Sawa reka ngiri imwe gusa. Nawe ndi sheri. Ku buzima bwacu. Meze neza. Bana amazuru yawe meze neza. Asante. Cheers. Ku buzima. Ako nubu ndacyatangaje abana b'Abarundi kazi kweli. Kunya twimere. Nubunyene twerebe. Hashiri. Akora byushe. N'ubuntu bw'Imana. Ndaje gatoya. Serve. Oui. Bose ni tabs. Ariko ugira mu mutwe huzuye. Ndameze neza. Ako nabivuze ngo ubwenge yo bugiye kuvanye mu cyaro ubwenge muza baza babushize mu gacupa bakabusiga iwanyu zibasanga ubwira baki nkazi naho twavuye kubwame nakubwe kuri umukobwa utamubwira ikintu none sivyo nakoze ibyo nakoze bose bakakunde wazi ibyo nkaza nakubwiye sinakubwenga ibintu byo kurya ubwira umukobwa bidahari niko nabikora ntabwo twaba cyo kubivugana niko nabikora none zira nyama zivuye ukasuka mwazira nyama wajya ngo wagiye kubaga bene wanyu uramu ubundi twakonsomye ngana reka ndawe fagitire ka Ibihumbi 50 by'ibingurungurane ya ibihumbi 50 ako n'iki kigo cyose nk'ufite umutwe huzuye umva kubwira sha ako nk'umupolisi musimuzana akantu nkawe agatera mu kabari nk'ubu ndagenda nzagaruka kwishyura oya hama nanje no cyambwira iki boss bumva byagenda gute umva nkubwire fata ino telefone fatwa se kandi bihuye yaramenetse ngaha nubona fata nino saha ndaje kuzana amafaranga yawe ntibihura kavuga ndabona umenga iratsinda ndaza kugaruka nishyure amafaranga ngorora ibintu byanjye
kandi kajye katanga ibintu umuntu yakabwiye utazosanga nabigurisha akagurishwa menye sawa sawa ntawe Ni wewe canke n'undi muntu? Waraye gute? Naraye gute? Jewe nyene. Naraye gute? Norara gute? Narakurondeye ejo hose nkakubura. Naraye mu kirori n'abagenzi. Urabizi ko nabiheruka kera shewe. Mu kirori? Urazi ngene ikirori kiryoshe. Ivyo nivyo wasaba ngo ndaguha uburenganzira ngo uracari muto ngo widegemvye ngo ugisi. Nivyo washaka? Rero baracana abasaza bamwe bararikiye rero sindaheze. Ariko ugomba kumenya ko uri umugore w'umuntu. Ranyo? None nk'ubu hantu waciye umuntu yakubonye umeze uko. Abibona gute uri umugore w'umuntu? Eka kundugiriza ibintu mu mutwe nawe ureke kundugiriza ibintu wewe ugiye we ntubibona ko naringiye mu gasiporo ko mu gitondo. Nje kuryama ntasubiye. Ariko umenye neza ko ntashaka kwihanganira ibintu nk'ibi. Umugore w'umuntu amera nk'imaraya ndabigene wambaye. Ni nk'ahantu waciye. Kundugiriza ibisazi ivyo nore. Niko za kudugiriza ibisazi. Jeni piriye mu kirori kuryosha none wizi ko kirori kiryoshe ba. Ni nuko byiga ko ndabitohoze neza. Byumvikana ibintu. Umugore w'umuntu kuru. Nzi nk'imara yo mwibarabara. Umva bro, mu bintu byose twavuze nta kintu kimwe gifise akamaro. Ndambiwe ibintu byawe, uri umugabo nyawe udashaka gufata decision. Ariko mushikanje ubu se ko twafatishije ibipimo ntabwo warinde twanze kwaraba inyishu kwanza byibura tukaraba gatarije mfise ikibazo ushobora gusanga ari kumurakarira atakibazo agira ari jewe ngwaye ushobora gusanga ari kwagiriza umugore wanjye nkasanga nije ifite ikibazo No umva uzobaze mu bisekuruza byacu nta numwe yigeze afuko ni wowe ugiye kuba karorero mu muryango. Ariko sister kumirukana si cyo kibazo ndamutse nsanze agwaye kumirukana byanyorohera ubwo reka tubanze turindiye turabe neza ushobora gusanga namwirukanye ngasanga nje mwene ibibazo. Nta bya sister umva ndakubwira namaze kumenya amakuru y'umugore wawe yose. Ngo iki umugore wawe yarakuroze abagabo muraza mukarongora abantu mutazi abakobwa mwabakuye ntuzi ngo zabakarande base kuri babararoga niba bataro. Umva ushaka kusobanura gute imyaka 7 yose umugore atavyara jere kintu ngusabye nuko mwirukana nta bindi. Ariko sister umva uzi nikindi nutamwirukana uca wibagiwe yuko uri umuryango wacu icuzo cyo kibagirwa ucibagiwe ugifute no mu mutwe ufute kabisa ufute. Ego tumeze neza turashima Imana. Umukobwa babaraho ameze neza. Ana abakobwa mutagira indero abakobwa mutagira imitima muza kuvugisha abagabo babandi muratse ko muko muvugisha umugabo w'umuntu murabizi neza ko atandero mufise atabwenge bambwiye bamurondera abagabo bandi mwe nta n'indero mufise muri mihimbire yo munyarabara gusa bamurondera abagabo banye fana kuza muragenda ku bagabo babandi bantu
mwe murazi ko muri mihimbiro mwibarabara mwebwe bamumenya yuko muvana umugabo w'umuntu nididishe babesha sibyo mumenye ko afite umugore ibikobwa gusa imihimbiri gusa mwibarabara bamurondera kwanye bamwumva neza Inde nyine wumvise Jeje ntajuze ni mama wawe ugenda ngaho gatonto kutukana umuntu utumvise biragushuza nyine muvugana Anje. Hano uri mu biki? Anje. Izina. Anje byagenze ute? Yamaye. Urimo kurira se? Ya. Ahangaha ko hari imizimu y'agahinda se. None imizimu yo kurira yageze hano. Ni ibiki Anje wabaye iki? Anje. Ibi bintu sha ntabwo ndimo kubishyira amakenga urimo kurasa cyangwa urimo kunyinisha umwana w'umukobwa yabaye kimwe akatara sha ibi bintu si ubuhoro kandi ibi bintu Manyanga hajya ugira amatwi wowe bose ko nsanze arimo kurira nkamubaza icyo abaye ziba ikintu nagihawe nandarike uzindi ko ndi kwishyura icyatsi ngo ntabwo akazi wowe inshuro zingahe ubona nkubaza kwinjira mu bintu bita kuri abawe niba koko nikoze bose nawe ndimo kubaza icyabaye cyitwa ngenasi bose nyamara uzangica no kwima nahezaga cyane nsubira inyuma ngame asega warunshikanye yego breve twahagenze nari ngerageje hama nukuri sinamenya nakubwiye ku buryo nahezagiwe kuryohewe
sinakubwira umenga no kwiberayo nukuri numva amashimwe menshi umutima wanje numva indirimbo nyinshi ziduzuriza muri jewe ku buryo ntashobora kubwira ati bimeze uku n'uku n'uku rero ndabigushimira umugenzi mubona amagogo ko naranumbereje mu rugo mu nzu y'Imana ndabishimira Imana gusa ndagushimiye cyane ndagushimiye vraiment ko wumvise impanuro zanje Imana iguhitse arigisha sinari nakubwiye wogira ngo izenje byose ni umuntu yayimuterekera yayimushikira yayimubwira nivyo mwibanga narinzi ko akabano biganirije mbona arabimbwiye sinzi ko abakozi b'Imana ngabatera rwose wakoze kunshimira nanjye ndagushimira cyane ibihe twabanye warakoze kunyumvira impanuro yego ndagushimira cyane kanshi Imana ko Imana yarakomaye gusha mu buzima bwanje nzere naryohewe ku buryo byamaye n'ingufu zo kumva no kubakorwa bwanje bushasha n'ukuri kamwe kaje kuvuga ngo byananiye byase no gutsindira mukuri ndagereza kubwira nanje yaransengeye vraiment hari ibintu byinshi ntakubwiye burya yaransengeye cyane kandi amasengesho yanje yarumvise bishiye kujya mu paseri yarampaye impanuro umukozi w'Imana vraiment bikwiye nizere rero kuzogaruka ndaba arivyo nshoboye no kwigumiye nubwo biragoye ko mvuga muhira ngo ngiye kuraba mama ngiye kuraba mama biragoye nzorondera ibindi nzorondera ibindi byo kuvuga nyuma nibaza ko hazogege ntakora ndamubitse kuri ndambwire ko nja bukerega urona ajya amasengesho azokora bukebuke ko banywa Imana ngo bisinzira ngo ibihumbi nibaza ko bitonzira ibihumbi nandi bisinzira imwe izocishamo cyane inzira ndamukunda basashobora kwisanzura mu vy'Imana gusa nyene nanje hari byinshi yafashije kandi Imana ishimwe nawe ndazi ko bigiye gukoreka mugabo ndazi ko agiye guhinduka ibyo byose yakubwiye oya ibyo pastor yambwiye imisi nayo maze ndi imbere y'Imana byanyumvishije ko nkwiye kubaka urugo rwanje rushasha nkashikama Mana nkagubakira uko byogenda gusa nkaruteramira nkarubera izamu nkarusengera kizoba cose nzoba ndi ngaho mu rugo rwanje n'Imana yanje ku buryo atakira kibizonandukanya n'umugabo wanje buke usange nawe arahindutse nzo bifatiye gifoma ndaka yego atakira n'Imana robitse ko nanje nabikwemereye nzo bigufasha yego vraiment kandi Imana ishimwe twagiranye ibihe byiza rero yego rukuri warakoze nsubire kuraba urugo nanjye mubona mu bihe nk'ibi yego naranwe ahantu nkagikana imbere cyane nkajya no kuri Imana iguhezagiye amen tuzote nawe guhezagiye sawa ndakubwira ukuntu byagenze yego merci yego Anje, ntabwo ntakurangabanya bicaho. Ndi kukubaza ariko. Ntabwo urangabanya bicaho ariko. Gusa ngiye kukubwira ikintu kimwe. Uko nyene uhoze aba ari kuzohora niyo mukuru wawe yaza uri kunyumva kaba kamizwe n'ingoma kuko uraramuka ubivuze mukuru wawe urugo rwiwe ruzosambuka nirumara gusambuka mama wawe na mukuru wawe ntabwo genzo maramara habe na gato uri kunyumva noneho je nakoze bintwari udakeka ko je bizomara amazi habe na gato ndikunyumva umukobwa mwiza ntarezo Anje oui. Sawa. Sawa kweli sawa. Internet. Kubona mimi ngomeza kumona kwa haya. Internet.
n'igitenge cy'isaha wifuza niyo ashari. Uko nyene uhoze abari kuzohora niyo mukuru wawe yaza. Uri kunyumva? Kaba kamizwe n'ingoma. Kandi nawe namenga gusa n'umwana ameze neza kandi ushaka wambwira umenye ko nta wundi muntu bari hafi yawe ubwira. Nyene